Hey, my name is Stan Presenter, or ukitaka unite Presenter Stan, aka ni update man all the way from Stan TV worldwide. Kora subscribe kuri urubuga rwacu nimba utarayikora, nimba warayikoze naho mvuga ati shout up to you. Ni Wiz Design aka Mr Nyampinga featuring Double Nenga Double J mu minsi mike cyane nkuko tubimenyeshwa no murinzi Wiz Design. Indirimbo yabo, indirimbo iri hagati yabo igiye gusohoka mu minsi mike cyane nkuko nyine navyivugira. Na cyane yaho twemereye yuko agiye gusohora EP izosohoka ku izina rya Love's Brand. Urukundo rw'impumyi ntituramenya neza rero yuko iyo ndirimbo azoba ari kumwe na Double J yuko izoba iri muri iyo EP, akaba ari iyo ndirimbo ya mbere izoba ikozwe hagati y'uwo murinzi Wiz Design ari kumwe n'umurinzi Double J from Birman Boy aheruka gusohora indirimbo ari kumwe n'icyamamare kuva mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody. Indirimbo yasohotse ku izina rya Inzoga ni Bebe ari kumwe n'umurinzi mugenzi we Kiriku Akiri. Iyo ndirimbo rero ntazina yayo turashobora kumenya na cyane yataje ari mu gigeze yisohoka, ahubwo twabonye ama image gusa bigaragara neza yuko bari muri studio Wiz Design ari kumwe na Double J, aho bibonekana neza yuko Double J ari karingiza vocal Wiz Design ayumviriza avuga ati nakubali mzee. Indirimbo twitege ko igiye guhindura iki muri career y'umuziki na cyane ku ruhande rwa Wiz Design na Mr Nimutuze pe. Niyo ndirimbo yaheruka gushira ku rubuga rwiwe, naho nyine yahari indirimbo ugerageje kuraba isa yakunzwe mu mwanya muto cyane, yari imaze gushika mu bantu abantu bakaba barayikunze bivanye n'amajambo yashoboye kuririmbwamwo n'amajambo n'ingene umudiho washoboye kugenda mu ndirimbo Nimutuze pe y'uwo murinzi Wiz Design. Akaba agiye kuyikwirikiza n'indirimbo ari kumwe n'umurinzi Double J kuva muri Birman Boy. Reka ntitubarambize menshi, ahubwo no babwira wait and see. Indirimbo tuyitegurana igishika, ntituzi bizoba biri muri iyo ndirimbo, ntituzi ngo bikoze mu bwoko bwahe, ariko ndizera neza yuko umurinzi Double J yahuye na rya Wiz Design yuko ibintu bizogenda neza kurushirizaho. Commentaire yawe rero ngaha yuko ushobora kuba witegurira ico gikorwa hagati ya Double J ari kumwe n'umurinzi Wiz Design, na cyane mu gihe abantu benshi twiteze yuko ico kintu dushobora kukibona. Mwari kumwe na Stan Presenter cyangwa nshatse umwite Presenter Stan kuva kuri Stan TV worldwide. Nkuko twatanguye tubibasaba kora subscribe binagukunda ikore share kugira tubandanye gushikirwa n'abantu benshi, twegeranya abantu bakwiye hama ibikorwa byacu ntituze turatamba twirorera, muze murabikurikirana ku bwinshi.